amasengesho ya burindwi kuri voix d'espoir, ijwi riremesha. bakunze ibiganiro bica kuri radio voix d'espoir ijwi riremesha, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro BURINDWI k'amasengesho ya burindwi cuno musi. Mukaba muri kumwe na twebwe Claudine Nibitanga na Dina Kwizera ku rundi ruhande. Tukaba rero dushima Imana ku wundi musi mwiza Imana iduhaye. Tukaba rero hari ikiganiro kibaha akaryo kugira ngo mushikirize imitwaro yanyu, na cyane cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ko ivyo dukeneye bikwiye gushikirizwa Imana mu gusenga no kwinginga bifatikanije no gukenguruka. Dushima Imana rero kuri ubu buntu yatugiriye bwo kongera kubona uwundi musi, tukaba turi kumwe namwe mu kiganiro, tukaba tubahaye ikaze, tubanezererewe. Dina Kwizera ndaguhaye mwaramutse, nongera ndaguha ikaze mu kiganiro. Claudine Nibitanga nanje ndaguhaye mwaramutse, nongera kandi ndamutsa abakunzi bisamirize voix d'espoir ijoro riremesha, na cyane cyane abagiye kurikirana ikiganiro prayer of the week amasengesho ya burindwi. Nkaba rero ndabifurije kugira ibi vyiza muri kino kiganiro. Urakoze cyane Dina Kwizera. Mu binga bw'ivyuma turi kumwe n'abagenzi bacu Inosa Ciza na Vianney, nibo bariko baradufasha nabo nyene. Twizera tudakekeranya ko Imana iri kumwe nabo kandi biza kugenda neza. Uno musi rero imbere yuko twakira imitwaro yanyu turabganirirwa, na cyane cyane ko dufise abantu batari bake bama badutura imitwaro bavuga ngo Dina aca vyumva cane ngo iwacu baravuze ko tutagira mariage, iwacu baravuze ko dufise ukunuku, iwacu baravuze ko twahukana, iwacu baravuze ko dutwara inda. Biriya bintu urabibona akaronda waciye ududurira ko narindi ko ndaza buke kugira ndabanyoteze. Urakoze. Uno musi rero umukozi w'Imana aratuganirira. Umwana w'Imana aracakurikirwa n'ibyo abasokuru canka akaronda. Akaronda n'umwana w'Imana hari aho bihurira. Nivyo rero tuza kuganirirwa imbere yuko dusenga, kubera ko tumaze igihe tubona imitwaro itandukanye y'abatubwira ko ibintu nk'ivyo bikunda kubikwirikiza. Nuko rero no musi twagiriwe ibako ryo kuba kumwe n'umukozi w'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana asanzwe akorera igikorwa c'ubupasiteri mu ishengero Jesus Grace Church, akaba ari Pasiteri Jean Prida, niwe turi kumwe kuri no musi. Umukozi w'Imana tunezere no kubaha ikaze hano muri studio za Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Ego ndabaramukije ngo amaro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane namwe abakunzi bisamiriza Voix d'Espoir. Ndabaramukije Claudine, Dina n'abaciza n'abandi bose bari hajya mu buryo bw'inyuma, nabo turabaramukije. Imana ibahezagire. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahezagire namwe. Nagira rero ndabahe ikaze kugira ngo mubanze musengere kino gikorwa turiko turakora. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye kuba duhaye impwemu z'abazima muri kino gitondo, kuko hariho benshi batavyutse. Mwami si kubw'ubuhinga bwacu twavyutse, abantu bose bako baratumviriza. Mwami reka dushime yuko muri ano masaha, muri uno mwanya bariko baratumviriza, n'ubuntu bagiriwe, n'ubuntu twese twagiriwe. Mwami twebwe turi kuri microphone, twebwe turi muri radio, n'abariko baratumviriza. Mwami turagushimiye rero ku buzima waduhaye muri kino gitondo, kandi turagushimiye Mwami Yesu no kubikurikira vyose. Programme yose Mwami turayiguhaye, ntihagire umwana w'umuntu Mwami Yesu Kristo agira icyo atanze, kuko ntacyo dufise abantu cofasha abantu, ariko turasaba ngo ubushobozi bwawe n'inkomezi zawe bibane natwe, ubuntu bwawe bane natwe muri ino studio. Turagushimiye, ni mu izina ryawe Yesu dusenze dushima. Amen. 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 Murakoze cyane, tubahe ikaze mu nyigisho. Ndamwe kandi kubaramutsa mwese abariko barakurikirana Radio Voix d'Espoir. Uyu munsi twashaka kuganira ku ijambo rya karonda. Rero ndashaka gutangurira ku ijambo twakuze twumva bituma abantu gushuka ubiyumvira yuko Imana igikurikirana ivyaha byabo, ivyaha by'abasogokuruza. Ndasoma muri Kuvayo 34 ijambo twakuze twumva umurongo w'indwi rivuga ngo namangirira imbabazi abantu ngo ibihumbi n'ibihumbi, ngo mparira ibigabitanyo n'ibicumuro n'ivyaha, ngo ariko simperereza urubanza kutarugira
mpora abana ibigabitanyo vya base. Iyo ni Imana iko iravuga Yego. ngo mpora ibigabitanyo vya base, muko muravyumva. Aha ndabibutse ko turi mu kuvayo, turi mu isezerano rya kera. Turaza kuja rero mu isezerano rishasha mwumve navyo, kuko hari cahindutse kuva Yesu apfuye, hari ikintu cahindutse, mugabo abantu baracari muri hehe, baracari mu vya kera. Ngo mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza ku buzukuru, ngo no kurungane rwabo rugira gatatu no kurugira kane. Iyo bavuze muri Bibiliya urunganwe n'imyaka 100, kuvuga Imana ikurikira icaha gushika ku myaka 400 imbere. Sinzi ko muko muracumva. Ni kuvuga iri ni isezerano rya hehe, rya kera. Ni kuvuga jewe Jean Prudent nkoze icaha, Imana yakurikirana ico caha gushika ku mwana azovuka mu myaka imyaka 400, urunganwe rwa kane. Rero ni kuvuga ibi ni vya kera. Mwibuke yuko na Aburahamu icaha yakoze catumye Abisirayeli batwagwa nk'inyagano imyaka 400. Inyuma y'imyaka 400 niho Imana yasubiye kugira iki, kubatabara kubera icaha ntuze yakoze iki, kubera Aburahamu yakoze icaha. Rero reka turabe uyu munsi, kuko turakeneye kumenya yuko kuva Yesu apfuye akazuka hari ivyo yahinduye mu buzima bwacu. Mugabo birababaje kubona abantu bakibayeho nk'abakera, kandi Yesu yarazanye ibihe bishasha. Ni giki rero Yesu yakoze bivanye no kuri ico kintu c'akaronda no gukurikirana n'ivyaha? Reka dusome Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 18. Petero ariko arandikira bizeye Yesu Kristo, arababwira ngo muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zimburakimazi mwatojwe na basogokuruza. Navyumvise karagarutse kakantu. Ingeso zimburakimazi twatojwe nabande na basogokuruza. Yesu ngo yagize iki, yaraziducunguye. Amen. Ngo muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zimburakimazi mwatojwe na basogokuruza, ngo atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ngo ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira gasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Reka ndabasomere irindi jambo ritwereka igikorwa Yesu yakoze, kuko gushika uyu munsi turacari muri vya bindi. Ndafise akaronda, ndafise abadayimoni bankurikirana, ndafise imizimu nkurikirana, ngo kubera ngo muhira ngo baraca ngo baraducinda sago, muhira baraterekera. Haleluya. Mwumvirize, uyu munsi twebwe iyo twizeye Yesu Kristo ngo tuba ducitse ivyaremwe bishasha. Ivya kera ngo biba bigize iki, biba birangiye. Reka dusome mu Bikorinto ba kabiri igice ca 5 umurongo ni wa 17. Havuga gute? Ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo, mukurikirane neza, umuntu iyo ataraba muri Kristo, vya bindi duhejeje kuvuga muri kuvayo biramukurikirana. Mwumvirize neza, umuntu vya bindi vya karande bihera ryari, bihera iyo umuntu acitse icaremwe gishasha. Ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo ngo abari icaremwe gisha, ngo ivya kera biba bihise. Amen. Vyose biba bicitse bisha. Ni kuvuga za ngeso y'abadayimoni bakurikirana karonda basogokuruza n'ibiki vyose, iyo umuntu acitse icaremwe gishasha, iyo umuntu abaye muri Kristo biba biheze. Nico gituma mpamagarira abantu bariko baratumviriza ba ivyaremwe bishasha. Ni gute umuntu abicaremwe gishasha? Ni mu kwizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, urupfu n'ukuzuka kwiwe. Kristo mu kupfa yapfuye azira ivyaha vyacu, yashashe amaraso yo kugira ngo aducungure izo ngeso mbi twakuriyemwo, izo ngeso mbi twatojwe na basogokuruza. Hama yazutse ngo aduhe ubuzima bushasha. Bantu b'Imana, ndabifurije kuba mu buzima bushasha Kristo yaduhaye. Ndabifurije kuba muri bishasha Kristo yaduhaye. Tuve mu vya kera vya mbere vy'isi, ariko tuje mu buzima bushasha Imana yaduhaye. Amen. Haleluya. Rero nukuvuga ngo gushika uyu munsi birababaje kubona abantu bakiri mu buzima bwa kera, kandi Yesu yaratanze ikiguzi. Ni nk'umuntu gushika no munsi yo bakiri mu gasho kandi baratanze kosyo kugira ngo asohoke.
niko bimeze uyu munsi. Abana b'Imana benshi baracugaraniwe mu karonda, abana b'Imana uyu munsi baracugaraniwe mu bwoba bw'ingwara, ngo kuko ngo papa ngo yaragwaye ngo diabete, ngo nanje mbwiza kugura diabete, ngicishe papa ngo nicyo naje kizonyica. Ubwo bwoba ubuvemwo muri kino gitondo mu izina rya Yesu. Amen. Umenye yuko amaraso ya Yesu yaratubohoye, yaratugobotoye, ngubwo ubushobozi bw'umusaraba. Iyo bavuga ngo ubushobozi bw'umusaraba nubwo, iyo tuvuga ngo ubushobozi bwo kuzuka kwa Yesu nubwo, iyo tuvuga ubushobozi bw'amaraso ya Yesu nubwo. Reka duha agaciro igikorwa Yesu yakoze, tureke kuguma mu bintu vya karonda, tuve mu bintu byo kumva ngo abadayimoni ngo aracadukurikirana. Nagomba mpereze kuri kino kintu. Akaronda gafatiye ku maraso. Mu gihe ushitirirwa amaraso y'abahanzi, y'abahanda, y'abasafu, abo badayimoni bazogukurikirana nyene. Mugabo mu gihe uvuga uti jewe ndi umwana w'Imana, ndi caremwe gishasha, ubwo nyene abadayimoni baramenya ko utakiri uwabo. Imwe mu mbi zatera izo ngwara mu miryango zireza zikamenya ngo uyu muntu yaducitse ntakiri uwacu, kuko ngo yavuye muri ubu bwoko yinjiye muri bwa bwoko bavuga ngo Kristo yaduhinduye ngo ubwoko bw'abami n'abaherizi. Yatugize ihanga rishasha, ntitukiri abahanzi, ntitukiri abahanda, ntitukiri bwa bwoko ngo iwacu turashavura, ngo iwacu ngiyo twahukanye ntitugaruka, ngo iwacu ngo turakara cyane. Ibyo bintu byose mwunuvirize, ibyo bintu si iby'abana b'Imana. Iyo umwana w'Imana, iyo umucitse umwana w'Imana uba uronse ubuzima bushasha. Iyo ubaye umwana w'Imana uba ufise ubuzima bushasha bugengwa na Kristo Yesu. Rero ndabifurije kubohoka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenye ukuri, ukuri kuzobaha kwidegemvya. Mwidegemvye muri kino gitondo. Wumve yuko utakiri munsi y'uburetwa bwa karonda, wumve ko utakiri munsi y'imigozi ya karonda, wumve ko utakiri munsi y'abadayimoni bagenga umuryango wawe. Umenye yuko uno munsi uri mu muryango w'abana w'Imana. Imana ibahezagire. Amen. Dinakwizera waguriwe muga mbona umengo ntiwaguriwe. Ndafise ikibazo kimwe gusa. Mwavuze mu majambo mwatangiye kudusomera muri kuvayo, mwavuze ngo mpora, mucamura bivuga neza ati iyo ni Imana iri kirabivuga. Muravuga ngo mpora abana ibigabitanyo vy'abase, kandi uko urunganwe rugenda rukurikirana abana, abuzukuru n'abuzukuruza. Mwavuze imyaka amajana ne. Oego. Mugabo muca muravuga ngo ivyo nivyo mu isezerano rya kera. Muca muraza muratubwira ivyo mu isezerano rishasha, aho mwatubwiye ngo Yesu yazanye ibihe bishasha. Ikibazo canje nagize kugira ngo abariko baradukurikirana batahure, igihe cyose iyo abakozi b'Imana muri ko muratwigisha murakunda kutubwira ngo isezerano rya rishasha ntiyaje gukuraho ibyo mu isezerano rya kera, ahubwo ryaje kubishimangira. Umengo niko muhora mutubwira, sinzi ko nihenze. Mukavuga ngo biruzuzanya. Niko bimeze? Oya. Reka dusome ico kibazo. Abaheburayo igice 8 umurongo wa 12 no ku murongo wa 13. Umurongo wa 12 uvuga ngo kuko nzobagirira ikigongwe kukugabitanya kwabo. Iri ni isezerano rishasha. Ngo kandi ibyaha byabo sinzo vyibuka ukundi. Umva kera yaribuka. Ego. Imana yaribuka ibyaha gushika ku rungano rwa 4. Mugabo isezerano rishasha avuze ngo sinzogira iki, sinzovyibuka. Kumva biratandukanye. Hama kuri 13 umvirize ngo kuko avuga ati isezerano risha riri rya mbere yarishajishije, ngo ariko igisaza ngo kiba kaheze, ngo kiba kigira iki gikamangane. Abaheburayo igice 8 abantu bakwa dukurikirana mukeneye kumenya itandukaniro ry'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Genda musome igice cyose c'abaheburayo, kuko ikicete candikiwe abantu bari muri iryo sezerano. Abaheburayo twari mu isezerano rya kera, twe turabarundi, abanyarwanda bakongwa ntitwari mu isezerano, ntiturabisirayeli. Ni kuvuga aba bandikiwe bari abaheburayo kubera ko bari bakiri muri vya bindi vya kera, batanga ibimazi, biyeza kwa kundi kwa kera. Sasa uyu muntu rero abandikira kugira babwire ico Yesu yakoze, bave muri vya migigwa ya kera, kuko Yesu yaje gushitsa ivyari migigwa, yaje kubishitsa kugira ubuzima. Imana Claudine, Imana
si kuvuga ngo yarirengagije icyaha cacu oya ahubwo uno munsi yaduhariye icaha kuko yagihanye muri Yesu Kristo icyo kintu abantu badatahura Imana ntitolera le péché Imana ntivuga ngo uruva kuko wacumye ngo ndavyihojeje oya Imana iragororotse igituma uyu munsi tuvuga imbabazi z'Imana ni kubera ko Yesu yaje hama Yesu yikorera caha cacu hama Imana haguhana twebwe ihana Yesu murakoze cyane kuko yarizi yuko iduhanye twebwe yo tumara twese murakoze cyane hanyene niho nashaka ko abariko baradukurikirana batahura ico ngomba ko mwumva niki umukozi w'Imana yavuze ngo twagiriwe ikigongwe musanzwe mubizi ko kera nkuko yabivuze kugira ngo umuntu aharigwe hariho ibintu vy'inuma ibintu vy'imyagazi intaminuze ibintu nk'ivyo mwumve rero ko tutakiri muri ivyo vya karonda biriya bidukurikirana ngo uhave ngo utumwa ngo genaho ubu twumva ko hari abantu basigaye babitumwa batumwa intama n'inkoko baribwa baribwa yego baribwa ngo muhagarike kwibwa babantu mugwaye mukagenda ahantu gusengerwa bakababwira ngo nimuzane ngo inkoko yera ngo intama ivyo biriho mwumve ko muribwa twaragiriwe ikigongwe ivyari gutuma dukora ivyo ngo yabihaniye Kristo Yesu ni kumukozi kandi ikiguzi caratanzwe n'amaraso ya Yesu caratanzwe kandi basure kubaberesha umutanga ikindi kiguzi umusaraba murumva rero ko twagiriwe ikigongwe urakoze cyane kuri uwo muco utanze ntimwumve rero ko ukiboheye mu vyahari yakwa basokuruza vya karonda Yesu yazanye ibihe bishasha kuko yatugiriye ikigongwe ahanwa mu gishingo cacu ikimazi kiratangwa ku bwacu nta kindi kimazi rero gikenewe no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu murakoze cyane Dina Kwizera nimba utaguriwe urashobora kongeza murakoze cyane nakuze kenshi ko turavuga kuri mu tubwingo vya karonda canke usanga umuntu avuga ati twige mu miryango yacu tubona uku vyifasha uku nakuze numva kenshi ugasanga umwana w'umukozi w'Imana kenshi ugasanga hari ibintu menga bigenda bimukurikirana umwana w'umukozi w'Imana aho yogeze mu kirenge cyase ngo abe umukozi w'Imana nawe aho ugasanga ibintu bibi nivyo usanga biriko biramukurikirana kenshi kacaza ijambo ngo abana b'abakozi b'Imana ngo ntibakizwa nibaza ko ivyo ari ibintu twumvise kandi namwe nibaza ko mwumvise mugabo uno munsi mukaba muriko muratubwira muti ico kintu kiveho kuvuga gutyo none kuba gusa mubivuze nivyo vyotuma ivyo bivaho mbega nigiki umuntu yokora kugira ngo ico kibonekana nka karonda kitari gikwiye kudukurikirana kuko Kristo yabikuyeho nigiki umuntu yokora kugira ngo ico kintu kiveho none kuba bavyumvise gusa kuri iri jambo mudusiguriye cyangwa mudusobanuriye nico coca gituma ivyo bintu bitabakurikirana nta yindi ntambuko boca ko yotuma ico kintu kitabakurikirana urumva ico nico kibazo abantu bamye bagira kuva kera Yesu baramubajije ngo twogira gute umva abantu barakeneye gukora ibikorwa oya twe twabohowe n'igikorwa kimwe c'umwami wacu Yesu Kristo ufite ikibazo gihari umuntu yizera nabi akabaho ubuzima butari bwo umuntu yizera neza akabaho ubuzima bwiza ni kuvuga ukwizera nako kuva henga ukwizera kuva kukumva kuva ijambo rya Kristo ufite ibituko turavuga niyo bavyiza nibyo biza kubaha bwa buzima ni kuvuga wowe umwana nyamba wakuza akarorero nyamba umwana wawe hamwe kuva akiri muto ukuze umubwira uti wa mwana uri gifu nico gituma ari amakosa kuvuga amajambo kubwira amajambo mabi umwana naho yoba yayobewe mu ishuri muteremwo imbuto ya success apana kumbwira ngo uri gifu ni kuvuga umwana umubwiye ko ari gifu kuva akiri muto azokura yarazingame mu mutwe azi ko ari giki ari gifu ni kuvuga ko bijya rero biva ku bintu twakuze twumva bitari ivyo nico tuma dukeneye gukosora ivyo twiyumvira rega nico bita kwihana la repentance bisigura changement d'avis guhindura ivyiyumviro niko kwihana hajya abantu baze ngo barihanye kumbe ntibarihana oya kuko baraciyumvira ibintu vya kera bitari ivyo bigatuma babaho ubuzima butari bwo nyabura umwana wa paseri ko bakubwiye ngo umwana wa paseri ngo ntakizwa ntuzokizwa nyine oro nta bwoko budakizwa bubaho Yesu yapfiriye bose baravuga ngo abamisiri abafundi ngango ntibakizwa ivyo vyanditse he muri Bibiliya umufundi arakizwa umwana wa paseri arakizwa kuvuga
agakiza kahawe bose ivyo rero twakuriyemwo urumva ngo twebwe ubwoko bwacu ntidukizwa ubwo bwoko budakizwa n'ubwa ijambo ry'Imana rivuga ngo mu moko yose uwizeye aragira iki araronka agakiza mu moko yose ni Petero yabivuze amoko yose aho ukomoka hariho hose uri umutwa uri umuki aho ukomoka hose ubutumwa bwiza butubwira yuko uwizera wese azokizwa amen duhindura ivyiyumviro tuve muri ivyo bintu twakuriyemwo bitari ivyo nivyo bituma tuguma dusubira inyuma tukiri muri bwa buzima bwa kera yego abatayeri barakizwa abashoni birato bose abatayeri bamwe bakunda kubavuruga bababesha ngo ntibakizwa oya barakizwa abantu bose barakizwa yego dina nibaza ko yaguriwe no kuvuga ngo ico gukora gico ntahuye nta kubaho uvuga uti mu miryango yacu ngo abakobwa b'imfura bose bazovyara ngo mu miryango yacu abahungu b'imfura baratera inda mu miryango yacu ico rero hamwe urunganwe twoba tugeze kuno munsi nimba rubibona bibaho uwo muntu nafata ingingo ati jewe rero ngomba nerekana itandukaniro yego kandi yabivuze neza asozereye avuga uwizera wese aronka agakiza bariya abantu rero bahindura ivyo bintu yavuze ibintu byo kwizera nabi na neza bahindura ivyo bahora bizera ariko bizere neza muhumura abana b'abapasiteri barakizwa ndumva ko wari wagize ubwoba abana b'abapasiteri barakizwa kandi cane ugenda ubibabwire utangura no musi babwira ko abana b'abapasiteri bakizwa bakure babizi ko bakizwa mbere bakabana abapasiteri ego arakoze cyane Dina arakoze vy'ukuri kuko abantu bose barakizwa hari umufundi nigeze kubaza nti none mwebwe ko bibagora ntimushobora gutora mugashira ibintu ku myanya yanyu ukavuga ati impuzu ndayitoye hanyuma rendezvous ni hama umuntu aje ukamubwira ati irandevous zigeze aha ngo yangu imyuga yacu ngo nitunganije neza ngo twayisanze ngo basokuru bayikora ukunyene mu kajagari ngo byaranze ngo nuko nyene imeze mu kajagari ngo utegerezwa kubesha urumva bazi ko ariko itunganije utegerezwa kubesha ariko no musi bumve ko atari ko bitunganije oya bashobora kubihindura kandi bakizera agakiza kagataha iwabo kuko dukunze kubandika ko ku masitati ngo ijuru muzoyumva kw'iradiyo bihinduke rero ntibazoyumva kw'iradiyo ariko bazoritaha ngabo mu gihe bizeye bakakira agakiza umukozi w'Imana arakoze cyane vy'ukuri kino kintu cari gikenewe cyane kuko abantu bari muri ivyo bibazo ni benshi cyane umuntu aho usanga yiganyira ngo iwacu ngo umuntu ngo yize amashure menshi ngo afise 5 ubu ngo niwe yize menshi ngo iwacu ngo umuntu ngo akomeye cyane ngo ni nyumba 10 urumva agakura ati ko mwana atazorenga mu bunyumba 10 numwe wewe niyiga cyangwa iwacu niturenga ku bunyumba ntibarenga ku bunyumba 10 umva cavuga ati akongeze mu wa 5 amashuri ararangiye nejeje ndagiye mu bundi buzima kuko iwacu 5 ntarenga abo bantu vy'ukuri no munsi bumve ko atari ivyo bintu twizeye sivyo umukozi w'Imana yabisiguye neza twaragiriwe ikigongwe nimba urunganwe gose wabonye imbere yawe rutarenze mu wa 5 wewe urashobora guheza na doktora ukayikunkumura kuko vyarahindutse ego umukozi w'Imana arakoze cyane twakira imitwaro yanyu abifuza gutanga ubutumwa bwabo bugufi canke kwakura ni kuri ya mihora yacu 262 22 55 96 55 mushobora kandi gukoresha 79 22 55 96 79 22 55 96 iyo mihora yose mushobora kwandika ubutumwa bugufi canke mukakura biremewe abariko mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook canke kuri YouTube aho hose mukubitireyo musige ubutumwa bwanyu hampande yo kutanga ubutumwa bwanyu bw'umutwaro muce mugira nakakantu kagatoki like kugira ngo tubone ko
muri kumwe natwe kandi muzoba mubikoze neza. Dina Kwizera nibaza ko uriko uratororokanya ubutumwa uherako. Reka hano ku rubuga rwacu rwa Facebook ndaba ariho mpera. Dushimira aba bose bariko baradukurikirana, hariho Gedeo Masabo, hariho Candidat Pasteur Obedi Hatungimana, hariho mugenzi wacu Kesim agira ati hallelujah, praise God. Turamushimiye cyane. Hariho n'abandi batwandikiye ubutumwa bwabo bwamaze gushika Dina. Tororokanya ubutumwa mbe ndabusoma. Umwe yagize ati amena. Amen. Turi kumwe namwe amasengesho ya burindwi, amena. Uwiteka bakomeze cyane. Ubundi butumwa no wagize ati turiko turafashwa n'ijambo, ngo bafashijwe n'ijambo. Ubundi ati Yesu nashimwe. Akaronda kabaho, ariko wewe ko kurikirana niwe wa mbere wo kwitandukanya n'akaronda. Urumva yavuze neza nawe ko kabaho kuri yabivuga mu isezerano rya kera. Ti wewe rero ko kurikirana niwe wa mbere wo kwitandukanya n'akaronda igihe cyose usenga. Ntibikenewe ko imizimu n'imiziro y'abasokuru twama tuyikurikiza. Iyo bibaye ngombwa uratandukana n'uwo muryango, ariko simvuze ko bikunda ko uwuvamwo. Oya, hari bikogwa vyabo witandukanya navyo. Arakoze cyane ku ntererano yiwe nziza. Imana imuhezagire. Ubundi butumwa turabubandanya inyuma y'ijambo rya Dina Kwizera. Twakira umunywanyi ku murongo. Abanywanyi b'uno munsi rero nagomanda ku inkuru uko nagiye mbibona barabipa. Ego mbahagarike kubipa ibintu byo kubipa navyo ngira na karonda. Barabe babihagarike ngira bakomze kutwereka kariho bari. Ego ariko rero barabe baregere bandika ubutumwa bugufi. Bafime bandika ubutumwa bugufi byo gufasha. Twakira umunywanyi ku murongo. Allo yo umunywanyi wacu wa mbere rero ntibikunze, ariko ni arihombeye ye. Allo hagarara neza ntuze we. Ati hagarara neza mwana wayakora. Allo Dina buramuretse nibaza ko aza kugaruka. Allo reka tuce dusoma ubutumwa bugufi. Ubutumwa bugufi rero tugeze ko umunywanyi rero wacu avuga ngo shalom. Ndabaramukije umwami Yesu abampezagirire cyane kuko tubavoma mw'ivyiza vy'Imana. Amena. Kubw'ivyo rero musengere mwene wacu aronka ikibondo. Ego amaze imyaka igera ku ndwi. Na mukuru wanje mu musengero umudayimoni w'ubusuma umuveko. Ego umudayimoni umuveko n'ukuri. Nanje musengere ndonka akazi. Ego umwana w'ubusuma. Kandi rero uyu muntu paso byukuri uyu muntu arakunda abo bivukana. Ega ntiyihereyeko yabahereyeko. Imana rero itugirira ubuntu ibishure kandi nawe mwishure. Ubutumwa buri ku rubuga rwacu rwa Facebook. Amena. Muhezagirwe ndafashijwe. Karonda igituma benshi ibikwirikiza baguma baboshwe mu kwiyatura ko ibibi, ariko umaze kumva ko atari wewe uriho, ari Kristo muri wewe. Muhezagirwe mwese. Arakoze ku ntererano yiwe. Umva ko iki kintu ari kintu kiza mu bwenge bw'abantu benshi kuko vy'ukuri akaronda n'akantu usanga urumva n'umuntu. Hari umwana umwe twigeze kubaza ati wewe ko ukubagana cyane, ngo nabasenge niko bameze. Urumva n'ibintu abantu bahamwo. Kandi nibaza ko nta n'ubacemera ikosa ryiwe, kuko nimba umuntu yibuza wumva ngo nasogo bavuze ko yiba. Urumva umuntu ugasanga afise abagore babiri baca avuga ngo sogo yari afise babiri, data wacu babiri, ngo noneho vyopfahe. Akumva ko ategereza kugira abagore babiri. Abariko rero baduha intererano zabo. Allo Yes, ashimwe cyane. Nafashijwe n'ijambo. Amena. Hama uwo mukozi w'Imana ate kudusigira akanimero. Hanyuma haba kandi
umutwaro ufise ngo ndamusengera umutwe uguma umenetse Ego. umwanya wose imiti ndamira ariko ntukira hama iyindi mitwaro nayo ndagomba kuza kuvugana n'umukozi w'Imana yego kandi mugire ibihe byiza twese nawe ugira ibihe byiza muheza gikwe ego amen yego arakoze cyane umunywanyi wacu atwandikiye ubutumwa bwiwe yego turashishikara wundi munywanyi ati Yesu ashimwe cyane amen amen musengera Imana ibohora umugabo wanje akaronda k'ubusambanyi akaboregwe mukama wanje ni byinshi akaboregwe imuha agakiza kandi mpe mariage aha ngira baba baracikiranye yego birashoboka ibohora umugabo wiwe akaronda k'ubusambanyi n'akaboregwe imuha agakiza kandi mpe mariage ego arakoze cyane ego nibaza ko bishoboka umukozi w'Imana araza gusenga ku bw'ivyo Yesu ashimwe cyane amen munsengera Imana uyu mwaka umbere wo guhanagurwa amarira impa umugabo duhuza impindurira akazi inkize asima n'inkorora asima rero twe dukunda gukurikira amagara yacu asima barakubwira ko ari indwara ya karonda ugasanga uko urunganwe rugenda kurukurikirana ukamenga hagenda hadobokamwo wa asima uyu muntu ngomba ko yizera kumva yuko bishoboka ko ihagarara nahagarare mu kirengera hagarikire n'abandi kandi Imana imuhoza amarira amen nizo muha umugabo mugigiza erega hari igihe wibaza ngo ugiye guhera amarira ahubwo none ujya munsi ugiye ukamenga ugiye mu marira rero Imana izomuha umuhoza amarira nabonye umuntu udina yanditse twa tuntu bandika dutwenza akameme ngo abamaze kurongora ngo nimumbwire ngo mbe hajya ngo umuntu ngo atangura gukubita umugore haheze iminsi ngahe urumva uwo muntu azi ko umugore akubitwa bibaho mwe nabo barahari oya ntazomugigiza bibaho mvuze barahari ariko Imana izimutoranira uzomuhoza amarira ahari ijambo nkunze kumva mwishengera aho nsengera ngo uzomubara umubabaro bama bakibaza umugabo ngo uzomubara umubabaro uzokwa mumukunda bakaca basubira ku wundi uzomumara umubabaro tubabarana rimwe tuzomusaba pasire garuka bivuge ko ivyo bintu kubera ko hariho abandi baca bavuga ngo none bijya ko ari byo batubwiye dusubiramwo urumva ko ari hatari ariko nyene uba wumva nyene ko ari isezerano muga Imana izomugirire neza imuhe mwiza shadi imuhe mwiza n'ukuri kandi ayimusabiye ko twese Imana yarabidukoreye kandi barahari natwe yarabidukoreye na cyane cyane ko abicishije hano muri prayer of the amasengesho ya buri nijoro twumvise ngo nijoro hano shara mu bakozi b'Imana shalom munsengera Imana incira inzira ndonka amahera ya avance bagira badusohore mu nzu Imana inkure mu bukene inkure mu gasuzuguro kabisa nukuri ndarusha ego mu izina rya Yesu yakira amafaranga yo kuri hinzu twakire umunywanyi ku murongo allo Yesu ashimwe cyane nanjye nashaka musengere ego Imana impumuro yera hama ndiko ndigira ibyo kubatiza mugabo biguma biba ingorane aho mbaye umunywanyi wacu arirutse ariko ntaco nagira pasiteri amufashe gato ngo ashaka mpemu yera ijambo ry'Imana ritubwira yuko uwizeye Yesu Kristo wese ahabwa mpemu w'Imana ni ikibazo cyo kwizera nyamba ariko aratwumviriza ndamusaba gusa kumenya mbega uwarizeye Kristo Yesu uwarizeye icyo Yesu yakoze wari kariga ibyo kubatiza ni kuvuga iyo wizeye uburonse mpemu w'Imana ntibisaba yuko umuntu agusengera ngo kuri ngo ahabwe mpemu w'Imana ngo najemwo mpemu oya bijya baba ko barababesha kubera ko
igihe twizeye Yesu Kristo aba mu mutima yacu mu buryo bwo kwizera. None Kristo ni iki? Niwe mpwemu w'Imana, nta rugabo rw'ubwana ruza kuba mu mitima yacu, ni mpwemu w'Imana aba muri twe. Uvuga Yesu aba muri twe mu buryo bwa mpwemu. Rero ntushobora kuvuga ngo narizeye Yesu ngo ngo ndakeneye musengere ngo ndonke mpwemu yera. Umva abantu bari confused. Rero ni kuvuga wowe kuradukurikira baracanganikirwa, hama bakitiranya no kubatizwa no gukizwa. Ushobora kubatizwa ntukizwe kuko imbata bayiteretse mu mazi n'icyo kika krokodile. Urashobora kuja mu mazi uri umunyabyaha ukayavayo uri umunyabyaha gusa atose, urumva atose. Rero nico gituma kiya gisuma ku musaraba caragiye mu ijuru mwaka itaciye mu mazi. Nuko kubatizwa kwa vrai no kwizera Kristo, nibyo bita batisimu yo muri Kristo. Nuvuyo wizeye Kristo, Imana ikabona yuko wacitse cyane mu gishasha. Nico gihambaye, nico nifuye uja mu ijuru. Hama iyo tugiye kubatizwa tuba tugiye kwereka abantu ico Yesu yakoze mu buryo butagaragara. Twapfanye na Kristo tuzukana nawe. Rero iyo kica kimwe ca mbere camwe mu kitabaye ukaja gukora kimwe c'umubiri ntacu ubuko werekana bitabaye. Ubaye gishinga nahe c'ibinyoma. Mwabitahuye nibaza ko bako baravyumva. Izera Yesu hama yakozwe waruzima ku musaraba muri kwabatijwe. Oya mwagwaragiye niko gwatanguye kwinjira mu paradiso. Niko gwatanguye kwinjira kandi ntibarinze kurubwira ngo gendo manuka ngusubize za nkoko wiba, manuka usubize bya bindi idini ritwigisha, sivyo bijya bintu. Oya sivyo, ni kuvuga Yesu wewe umutima wiwe utandukanye n'ivyo idini ritubwira. Nico gituma abantu bama bafise ubwoba batari siri ko bazoja mu ijuru. Izere Kristo, izere imbabazi ziwe, uraronka mpemu w'Imana. Twigire mu ijuru. Yego. Amen. Murakoze cyane. Turashishikara ubutumwa. Uyu muntu rero ejo babonane na Ciza iyo muri mu kiganiro c'amashimwe, mbene amashimwe ibukushime imviriza rero mwaransengeye Imana irabikora. Amen. Ndaronka fiance. Yego me. Zakora mariage mu 12. Aza n'ubutumire. Imviriza ariko. Yego me. Ndabatumiye. Aradutumiye. Ndabatumiye. Yego me. Musengere. Amena. Nashimye. Aradutumiye tumusengere bizogende neza. Yararonse fiance. Amena. Twakira umundi. Allo. Hello. Namahoro namwe. Amanasi ego twese turashima uko biri ko. Ego me. Bashaka mu dusengereze manasi yari itagenda neza mu muryango. Nyene ari umuntu umenga nadunezerererwa mu muryango kubera gukura kwa twakurikiranye inzira yo kugororoka. Rero ni byinshi bitagenda neza mu muryango. Mu dusenge ndafite na musaza wanjye afite imyaka babayeho mu buzima ariwe yadukurikirana yakanasamuragwa mu muryango. Dusengere kabisa sirere Imana igira ikora itabara. Yego Imana itabare. Itabare kabisa intambara mu muryango nyene. Yego. Nta mahera akora ko ugira ukwizera. Yego. Urakoze. Yego. Bayi twakira undi butumwa. Shalom. Shalom. Yeza ashimwe. Ashimwe cyane. Munsengere mfise umuhungu dukundana haheze imyaka 2 n'igice. Mwiri cyitwogize mariage ariko gukikunda bimubajije ambwira ngo ntavyo yiyumvira. Ngira agomba kumubengera mu mpisho. Biranashoboka. Rero aragomba yuko mu musengera ubwo bumwe bugumeho. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen, amen. Nanje nashaka musengera ndo nkumufasha. Nkunda cyane kandi niyumvamwo. Yego. Kandi Imana imakazi kameze neza. Kundaronka ibiraka byo kudandariza abantu bikantera stress nyinshi. Ndashaka Imana impindurira akazi hama ikize muri umunanje. Yego. Oya muri umunanje atore konkuru. Yego. Ego. Aba uno musi turasengera abantu ba konkuru. Ego. Ego. Si muri umunanje gusa n'abandi batore konkuru. Ego. Twaki umunyonyi ku murongo. Allo. Allo. Ashimwe cyane. Amana saka mu sengereze ndafite umutwaro ndarushe cyane. Ego. Mpore. Twaravanye n'umugabo twari tumaranye imyaka 8. Isanga nuko ntabyaye. Yego.
ariko uwo mugabo ndamukunda cyane gushika no munsi n'ukuri rero ubu numva ngo turagira dote n'uwundi mukobwa rero nanjye ndumva mbabaye cyane ku buryo bw'uko numva ngeze ahantu numva umenga nasiyahura mu izina rya Yesu ntukiyahure nukuri ndabasabye mumusengere umutima wanjye ukure mu kibanza yego Imana irakubona kandi turagusengera by'umwihariko umukozi w'Imana by'ukuri Ego. arasengerera uyu muntu ntivyoroshe ivyo ari byo burya umuntu byose mwabanye imyaka 8 ni myinshi yego ndumva umukozi w'Imana asenge aca ahagarike kuko urumva n'uwo bubakanye kandi mu mategeko rero iyo mwemu yateye uwo mugabo mu izina rya Yesu niyo tugomba guhagarika umukozi w'Imana aramusengera kandi Imana yumvira isengesho ego yumvira isengesho ko ni nyinshi tukubitire ku mugabane wa hano kuri Facebook turafise ubundi butumwa butari buke mwaramutse neza abakozi b'Imana twaramutse turashimiye umukozi w'Imana ku majambo menshi kandi meza arimwo indemeshanyo ego ubundi butumwa mwaramutse neza cyane ngaho muri Radio Voix d'Espoir Jiremesha tubashimire cyane ku butumwa bwiza mudushikirije Kongo turi kumwe arakoze cyane hari n'undi yatwandikiye ngo turiko duhezagirwa ego Imana ikomeze guhezagira abantu bayo ariko rero Dina imisore n'abagabo baroye he nta butumwa bwabo turiko turaronka ni bariko barakura barabe bakure twumve amajwi burya nimba Imana yabonye ko abaremerewe cyane ari abagore n'inkumi abo no munsi bironkera umurongo barironkera umurongo ninge mbere twakira uyu muntu Allo amahoro amahoro egome igiriki amasezerano amasezerano Imana isohoza amasezerano urakoze neja aho bukera cakira Imana isohoza amasezerano ego shalom shalom sinshimye kwivuga izina egome mfise umutwe ndemereye cyane pastor Ndongo yampaye umutahe nkoza amezi 4 cyane ahomba gose byaranyitse ntazi iyo binyikiye egome nanje nari mu barongoye abandi naramubwiye ndabona ko bitoroshe nanje ndakenye hagene yumvira komoka ariko bikanka nkumva nkunze umurimo none munsengere mwongere mu mpanure uko no bigenza ndi umusore wavuze ngo abasore ntibaje uno musore rero mukoze w'Imana aha kibazo cyakuje birakomeye nukuvuga n'umusore yarakoze business hama ira business yayihawe na pastor naho nyene umutaha hawe n'umurongozi nibisanzwe kuko iyo dutereye imbuto ntibisigura ko zose zigira iki zimera ibyo rero nibaza ko iyo mwegira pastor yaramusiguri ntiyamwumva yabonye ntiyabisobanuye neza muga bavuze ngo nabonye bitoroshe none buryo ubwiye umuntu ntubona ko yakiri ikintu cyangwa atacakiriye ego ni kuvuga rero atavyakiriye nta kundi mugabo wewe nareme mu mutima wiwe wagerageje bikanka bibaho nyamba ativye nyamba atabiriye areke kwicira urubanza nyamba pastor nawe atabitahoye kumbure hari urugeze ataragerako mugabo ijambo abapastori bo bafungishanye kaguta mu ariko reka tumuhumurize ntacazoba reka tumuhumurize akomere hama ntati ivyizigiro Imana izomuha andi mahigwe ntivyaheze kandi ntiyomoke kubera umutahe yego ntiyomoke Imana izomucira inzira kandi ashure kandi amen murakoze cyane aka kantu niko keza Imana izomucira inzira nafata ko nyene hanyuma gumeko ego turabandanya Dina n'ubundi butumwa uwanditse yavuze ngo musengera Imana imbahoro ubusambanye ego wundi ati shalom shalom umusengere umugabo wanje yaragiye nshaka Imana imugarukane tubane
yo ego nukuri yego nukuri abantu abagabo bagiye reka mvuze ibintu benshi byoroshe birakaze ariko mana we ukuri turagomba ariko imana no musigarukana abagabo bagiye erega hagiye umugabo ntunze yamutanye n'inzu imana rero imugarukanire umugabo mu izina rya Yesu Kristo. Undi ati Yesu nashimwe amena onsavye musengere mfise umutwaro cyo nkora cyose kirahomba ku buryo ubu namana ubwoba bwo gushinga projet kanaka rero ndarushe ego imana mutabara ushinga projet ntaruha umunsi urabikora bikanka cyugasubirayo nuko rero ubundi ati shalom musengere ndo nk'umugabo w'ukuri ego umugabo bavuga ngo nta mugabo nobako baramuhenze umuntu wese afise ni vya bindi umukozi w'Imana yavuga umuntu wese afise uwiwiwe yego akamubona nyabona Shakire yego kandi ugasanga ico nyene abantu batuma bavuga ko atamugabo bobana ugasanga nico amushimye wowe yego nukuri yego niyabona vyase nuko banamuresha fuma amwibariza ubonye yirehereze dino none birakaze amwibarize rega inzira ni nyinshi hari Imana icana muri iyo nzira Imana igahezagirirayo twakiri umunywanyi ku murongo allo n'itsina rya Yesu birere birekure dina timuze muribariza mwa bakobwa hari aho wabonye ugafashwa ariko nivyo nese byo gafasti none sivyo none hari kosa ririmo hari mwikosa ubonye yanka kukubaza kandi ngwa mwishimiye umwibariza yego yanke wagira zeti yabimonera muganirije nta kibazo icyo nicyo gikuru Imana yarakuganirije hari igihe Imana ishobora kuganiriza umukobwa mubwo umuhungu akaba azempera urumva we akaba atumva iryo jwi ry'Imana murakoze gose abariko baradukurikirana baravyumva tera intambwe ntuniganwe ijambo oya nukuri kirazira kuniganwa ijambo kandi hajya niho ubikoze neza kuko biragufasha ko bivamwo mu mutwe canke ukabona ati naho uno musi atemeye ejo uca umushira umuhwi kuki naho vyanditse ko rimwe muzoguma murya imihwi yawe namwe zo murayigura muyijane bicemwo bicemwo yo bundi butumwa buryoshe Shalom hari ngomba kwizeza babandi abagabo babo bagiye bumve ko bishoboka nukuri je ndashima umufasha wanje yaragarutse muri ubari mu rugo amena ariko musengere ndagwaye cyane malaria oya akire malaria yakira umufasha canke yegere centre de santé bamuha umuti kugira yakire mutama nukurakire ariko ikindyoheye ngo yaragarutse amena nababandi bumvere ko bazogaruka iyi ni ntahe nziza kuri babandi batangura bagira imyitozo abo bagiye uwo mugore umugabo yagiye nakora imyitozo amubonye arenganya aramyitoza ari bukore hamwe wa myitozo umugabo awubonye avuga ati nukuri arampamagaye kandi ndabona ubunye yego ariko iyo vyanga imyitozo yakunaniye imyitozo urayikore neza bizokunda kandi bizoshoboka uvuze vyo mu minota 9 rero saa 3 zizoba ivyo byose zirumanye rero tuce ndibaza ko mu mwanya ugomba umbwire rya jambo rondera ubutumwa soma ndari kubwira komeza usoma ubutumwa ntugihamagare shalom nagomba musengera umugore wanje akunda abahungu cane kandi ndabimubwiye arahakana ariko hari n'igihe aba mubeshera arabisuzuma neza ariko ndamubwiye ikintu akaca ndenza induru abo bantu barenze induru kandi naramubwiye mugabo rero abizanye neza kuko urumva yavuze tumusengere pastor ntahava twagwa n'agashapu abanza arindira amasengesho akore ariko rero birakomeye ntuzibire akajambo kakurikira niko kababaje kandi arico bituma mu mwumve mu musengere naramubwiye amvyarire aranka aho uyu muntu mu mwumve
mu nubwo musengere kadina ntafise ikibatsi afise ikibazo urumva yikundira abo hanze ngira nimba nabo hanze yarabavyarire hari igihe wosanga bitarakunda ntuze we buki ingo zinyegeje vyinshi ego umukozi w'Imana musengere no kuba yubahutse akabivuga ndumva ko aremerewe ariko kandi urumva ko yabicishije mu nzira nziza mu nzira y'amasengesho tumusabire ntatwagwe n'agashavu ayizera Imana hanyuma umukozi w'Imana aza kumufasha amuherekeze muri iryo sengesho kandi biraza kugenda neza biragenda neza gose ariko aba bantu nabo rero bahisemo kuja kubaka baze barumva bo bubakanye yego baze barashira mu buryo yego Dina zana bwa butumwa rero sibwo washaka yego ubumwe bwa bonisi canke hagira umuntu umwe wakura ariko cyo sozerera ko no butumwa soma reka tubanze twakira wakura allo yo munywanyi mu kiganiro wa nyuma allo ashimwe cyane duza kajwi hama nanjye ndafise umutwaro nagomba mu nsengero ego jewe maze igihe ntagenda mu bihe kwa muganga bambwiye yuko inzira yanjye yugaye ego bisaba yuko ngenda kwa muganga bakankora rero nagomba mu nsengero nyene kubera numva ndushe cyane kugira ngo Imana incire inzira batiriwe barankora birashoboka ko Imana ica inzira ariko kandi naho Imana itobikora gutyo uvyiyumvira Imana ishobora no gukoresha abaganga ego bikagenda uko ariko kandi Imana ikagukiza ugakira igikuru nuko Imana yogukiza Imana ikora haba n'abantu yategekanije kugira ngo aha abana abantu bageze no kuvuga tubwiza gukora hama bimwe Imana yisigarije nibyo dusaba Imana ngo ikore ubu umuntu agoye malaria nagende malaria Imana irinda kuyikiza yaraduhaye ubushobozi bwo kugira iki gufata kinini ivyo byo uwo mwana w'umukobwa kwa muganga mye bashobora kubikora nagende kwa muganga bamukore hama niyo vyanka niyo mumva ari ibintu bibarengeye aho rero turashobora gusenga Imana ikamukiza rero abantu bakora dukurikirana badufashe ikintu kimwe nato abakozi Imana dufise umutwaro bawumve ivyo abantu bakora ni mugende babikora ivyo abaganga Imana yabahaye igenda mureke bagende babikora hama ivyo Imana ikora bari byo dusengera sinzi ko munaho ego biratahuritse cyane bagerageze kugira uwo muco mwiza genda kwa muganga hama abaganga hagenye bananiwe ingure dusenga Imana umutwaro umukozi w'Imana arakoze kuha umurongo nkaca nsaba rero umukozi w'Imana aze kuwusengera kugira ngo ico gikogwa uburyo buboneke umuganga mukora aboneke kandi kizogende neza umwigeme wacu akire ahubwo Imana imuha uburyo bwo kuja kwa muganga hanyuma Imana nayo nibona biyihimbaye atarajayo azobara amahoro menshi mugabo agenda asaberande kandi Imana imuha amafaranga yo kuja kwa muganga bamushire ku rutonde Imana itange n'amafaranga hama Imana izobane nawe muri ico gikorwa cyo gukogwa ego Dina nibaza ko ubutumwa bwa nyuma rero muri bonisi ngo mwarasi umanzu nyumvirize mata mwarasizwa amavuta amen nukuri ico banyereka ngira vyose vyoca bihera muzuye mwemuye amen bebasha twohurira he nuko muvuga ntimwova ku radio bebasha twohurira he kandi ngiye gutabagwa aduhe gahunda aduhe gahunda tumenya aho twohurira mugabo rero kandavuze ngo ariko ntitwohava turahava we duhamagare duca tuza je twibonanira arakoze cyane kuri buno butumwa turangirije ko kwakira imitwaro muri kino kiganiro tukaba tugira dufata akanyare ko gusenga ku bantu mwese mwatanze imitwaro tubasaba cakino umukozi w'Imana yavuga no kwizera wizere hanyuma biragenda neza abantu tudashoboye gushikira ubutumwa bwanyu kandi mwari mwabwanditse mugira ukwizera biragenda neza biracamwo biragenda neza mukozi w'Imana imitwaro dushoboye kwakira niyi ariko hariho nabandi bakiriko barakura ndababona hariho nubundi butumwa tutashikiye kubera ubwinshi bw'ubutumwa umwanya nawe utari butwihanganire nabo nyene mu basengere muco musengera rero yasi Imana yaduha kugira ngo tuyirime tuyizigame dushobora kuzobibazwa mu gihe tutoyirima neza ngo tuyitunganye neza hamanje y'ivyo muco musengera igihugu c'u Burundi kugira ngo Imana igirire neza abarundi bari muri co n'abarundi kazi n'abanyamahanga bose muco musengera ishengero nk'umugeni wa Kristo aha rero muca musohoka
apana hariya nyene iwanyu gusa hari abandi bera nk'uko Paulo yabivuze tubahaye ikaze mu isengesho. Reka dusenge ariko namwe ndabasabe gato kubera iyo dusenga bijya muri Imana dusaba ngo dusengere mu kuri sinzi ko mu ntaho nuvise hari abantu dusabye ngo tubasengere iby'ubusambanyi ubusambanyi ntibabusengera ndashaka kumuha ijambo yego araza gusoma mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 no kuvuga kameremere ubusambanyi buva muri kameremere Abigalatiya bakangahe Abigalatiya 5 umurongo wa 19 Abigalatiya 5 no kuvuga bimwe twavuga yuko ngo je iwacu barasambana iwacu no kuvuga kameremere yavuye kuri Adamu niyo umuntu afise ibi ntitubisengera ahubwo wewe no kumenya Kristo ukabicare mu gishasha ugahinduka icyo bita transformation niho ibyo bintu bizohera ntibizohera kuko twagusengeye hama ndagomba kuvuga tuje dusengera mu ijambo ry'Imana kuko nivyo bigira ubushobozi abikorera bakabiga igice cya 5 umurongo wa 19 niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi ntiyabaharura kw'ibicumuro byabo reka kuguma mwiharura kw'ivyaha Imana itabaharurako kandi ngo yatubikije ijambo ry'umwuzuzo rero dusengere muri iri jambo mu izina rya Yesu abantu bose bizeye iri jambo tuvugishije twavuze baraza kuronka ubuzima mu izina rya Yesu abantu bose baza kwizera iri jambo baraza kubohoka mu izina rya Yesu reka dusenge mwami ndasengeye abantu bose bari baradukurikirana abantu bose bako baratwumviriza mwami reka ubuntu n'imbabazi byawe mwami Yesu Kristo bibe kuri bano bantu mwami Yesu Kristo abantu baboshwe n'imigozi itandukanye y'ubusambanyi masturbation abantu mwami wanje Yesu Kristo bibananira gufata imibiri yabo abantu mwami Yesu Kristo bibananira mwami kwihanganira kaboregwe abantu mwami Yesu Kristo bibananira kwihanganira abahungu abakobwa mu izina rya Yesu Kristo turasenze mwami Yesu kubw'ubushobozi bw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo imigozi yose icike right now mu izina rya Yesu Kristo mwami Yesu ndasabye kugira ngo ubuzima bwawe waduhaye ubuzima twasomye mu ijambo ryawe mwami Yesu Kristo bugaragare mu buzima bwabo mu miryango yabo mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo ubushobozi bw'amaraso yawe bukore ku muntu wese ariko aratwumviriza muri kino gitondo kugira ngo ubuzima bwe ntibusubire kuba uko bwari buri mu izina rya Yesu Kristo mwami shobora kuvuga kimwe ariko ndavuga mwami wanje ibibazo byose abantu bafise bari kwadukurikirana mwami abantu bazanye imitwaro imbere yawe kuko bazi yuko badashoboye kwikiza nico gituma mwami wanje bashaka ko ari ubakiza mwami turabasengeye ngo agakiza kawe gashike mu miryango yabo mwami abagore babuze mwami Yesu abagabo babo turahamagara abagabo babo ngo bagaruke mu ngo mu izina rya Yesu Kristo abagabo basubire mu ngo mu izina rya Yesu Kristo turasengeye impore mu muryango mwami turasengeye impore mu ngo kuko abagabo hari gihe bahunga kuko babuze amahoro mu rugo turasabye amahoro mu rugo mu izina rya Yesu kugira ngo baguma ahantu hari amahoro hari umutekano mwami turasengeye abagore kuko mwami wacu Yesu Kristo ari inkingi z'urugo turabasengeye kugira ngo mwami bamenye ico baba bagize kandi binjire mu ibango ryabo mwami mu izina rya Yesu Kristo turasengeye mwami wanje Yesu Kristo abantu basabye kugira ngo ushigikire ibikorwa by'amaboko yabo business zabo bazikora zikanka impemu y'inyatsi nta impemu y'inyatsi twizera yuko ari wowe uhezagira ibikorwa by'amaboko yacu twizera ko ari uzohezagira business zacu twizera ko ari uzoduha mwami Yesu Kristo ivyo dukora kugira ngo dushobore gutunga imiryango yacu nico gituma nsengeye abantu bose bako baratwumviriza ngo mwami Yesu Kristo abananiwe basubire kandi bagerageze ubacira kanzu ubahe mwama kandi kajyo kugira ngo bakore ibikorwa by'amaboko yabo kandi ubishigikire mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye abigeme bavuze imitwaro mwami abakeneye abagabo abakeneye abagore mwami ndabasengeye kugira ngo mwami Yesu Kristo bivanye n'ico wateguye ndabasengeye kugira ngo mwami ubagenderere kandi mwami Yesu Kristo uzobahe ingo nziza uzobaha ingo zubaha izina ryawe uzobaha ingo zuzuye amahoro uzobaha ingo mwami zuzuye umutekano wawe zirimwo vyose mwami Yesu atakintu kingo bazobura mu izina ryawe Yesu Kristo ndasengeye mwami Yesu Kristo uburundi ndasengeye Burundi mwami wanje Yesu Kristo ndasengeye mwami isi waduhaye ndayihezagiye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mwami bitegwa byose mwami dutera bize byunguke byinshi mu izina rya Yesu Kristo ndase yuko hazoba amapfa muri kino gihugu mu izina rya Yesu Kristo mwami duhe ibyo dufungura bidukwiye mwami Yesu Kristo abarundi bafungure abarundi baba amahoro mu izina ryawe Yesu Kristo mwami turasengeye abarundi turasengeye Burundi nubwo mwami tugarijwe n'ibintu bitandukanye ariko ntituzopfa mwami Yesu Kristo kuko
watuvuze ko mwami ijambo ry'ubuzima, kuko mwami amasezerano yawe ari mazima, kuko dufite imigambi y'ineza atari y'ikibi. Turasengeye Burundi, turasengeye abo waduhaye mwami ngo batuganze, abo waduhaye ngo baturongore, turabahezagiye mu izina rya Yesu, kuva ku mukuru w'igihugu gushika kuri nyumba 10. Turabahezagiye mwami ngo ubahe ubwenge bwo kurongora buno bwoko mu gihe kigoye, ubacira kanzo mwami Yesu, kuko niwe wabacira kanzo nitwe tuzoronka mwami inyungu muri ibyo. Turabasengeye kugira ngo bakomeze ubashikamishe mwami, kugira ngo ubahe mwami inyishu, ubahe ubwenge bwo gutorera inyishu ibibazo abarundi bafise mwami. Turabahezagiye muri ubwo buryo ngo bagirire neza mwami Yesu Kristo, nubwo mwami Yesu Kristo ibihe bitorosha ubahe gushikama, ubahe no gukomera mwami Yesu Kristo. Ndasengeye umugeni, ndasengeye wizera Yesu Kristo wese ahari mwami, ndasengeye ishengero ryawe mu gihe mwami turindiriye kuza kudutora. Reka mwami dukomere muri wewe, reka mwami Yesu Kristo ukomeze kutweza mu ijambo ryawe, ngo duhindukire tukumenye mwami Yesu Kristo, tumenye igihe turimwo. Umugeni wa Yesu ndamusengeye kugira ngo avyuke mu izina rya Yesu, ndamusengeye kugira ngo amavuta ntashire mu izina rya Yesu Kristo. Abo mwazuta yaheze mwami, ndabasengeye ngo amavuta yawe agume muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Nibabe mwami b'abakobwa batanu bijuju mwami Yesu Kristo baryamye kandi umugeni yaje mwami, ndasenze ngo amavuta ntashire, ubushobozi bwa mpemu w'Imana buvyura abana biwawe aho bari hose, bakanguke, bakumenye, bahindukire, bihane, bizere mwami Yesu Kristo, bakurindire mwami Yesu Kristo. Kandi mwami ndabasengeye kugira ngo ntituzotetereze mu kuza kwawe, tuze dushikame gushika ku iherezo ryacu rizobe ryiza. Turasenze byose tubaragushimiye kandi tubisenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mukozi w'Imana, mfashe kano kanya kugira ngo ndabakengurukire ku mwanya wanyu mwaduhaye, nkizera ko no hanyuma nitwabahamagara muzotwitaba. Bego mwakoze cyane, murakoze muhezagirwe. Reka nshimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro aho muherereye hose. Umwami Imana abagirire neza, abazigame. Nshimire mugenzi wanje Dina Kwizera, twabanye muri kino kiganiro. Ndagukengurukiye Dina. Ngukengurukira nanje Claudine. Ego nshimire bagenzi bacu Innocent Ciza na Vianney mu binga bw'ivyuma bagize neza. Umwami Imana abahezagire. Ikiganiro ya Replay of the Week amasengesho ya Burindwi kuri Radio Voix d'Espoir Juremesha hamwe na Claudine n'ibitanga na Dina Kwizera, tukaba tubikibanuye naho mu kiganiro c'ubutaha. Bye. Prayer of the week.